Ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze bakunzi b'ibiganiro bitandukanye bishikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ariyo yanyu ya Look Media, cyane mwebwe abakunzi b'ibiganiro by'inkino bitandukanye tubashikiriza hano kuri Look Media, abakunzi b'ibiganiro bya Look Sport ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu, abakunzi b'ibiganiro bya Midweek ku munsi wa kane ndetse na Mumenye ku munsi wa gatatu. Mwebwe mwese mudukurikirana ku buryo butandukanye, abadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi YouTube, Facebook n'andi atandukanye, abadukurikirana kuri platform yacu ya Star Times kuri ijana na 30 canke amajana 81 n'abandi badukurikirana ahatandukanye. Mwese tubaha ikaze mu biganiro cyo kuri uno munsi wa gatanu, ikiganiro kidufasha no kuvuga kwinjira muri weekend. Tuzaganira ku makuru y'inkino atandukanye, muzo muri kumwe na Geo Ale Loris Ndongozi nko musanzwe mubibona, ndi kumwe na mugezanje Ingabire Gilles Boris. Reka ndamuramutse. Ndakuramukije Loris Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abari badukurikirana bose muri rusange, twizeye neza ko bamerewe neza mu babo ndetse no mu byabo. Kuno munsi ni ikiganiro kidufasha kwinjira no kuvuga muri weekend, tuzakurabira hamwe amakuru y'inkino ategekanijwe muri no weekend tugiye kwinjiramo ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana. Hano mu Burundi turacari muri ABS Amstel Basketball League 2026, ni higanwa ariko riteragegera imbere. Uno munsi bazoba bagiye gukina indwi igira 9 n'igira 10 muri no ndwi tugiye kwinjiramo ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana. Mbere hari n'inkino ziryoshe cyane, inkino zo ku musozi zaba ziryoshe, imigwi imwe kiriko iragwanira bavuga ngo guheza fazare iri mu bibanza vya mbere muri Big Four, yindi iriko iragwanira guheza fazare bariko bagwanira bavuga ngo ikibanza ca mbere ari imigwi ibiri. Nibaza ko tuza kubica hirya no hino, azoba ari ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana. Mu gihugu cy'u Burundi naza kuza guhagarara muri basketball, cyo tuva mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya muri ya English Premier League. Hazo hariho novuga ngo final canke urukino rushobora kuzoba ariko ruzodesida ninde agiye gutahukana English Premier League 2025-2026. Hazo ari kuri Etihad Stadium. Manchester City izoba yakiriye uno mugwi Arsenal the Gunners. Nibaza ko tuza kubica hirya no hino n'andi makuru ariko aravugwa mu nkino, imigwi imwe yamaze kuba isezererwa muri UEFA Champions League, indi ikibandanya n'ibindi biriko biravugwa. Tumire amate gato cyo tugaruka n'idonido ry'igane cyacu. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye, ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata Nickel. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba twinjira mu idonido ry'iganiro cyacu. Uno munsi tuzoba turi kwigenekerezo ku munsi wa gatandatu, tuzoba turi kwigenekerezo rya 18 ndetse na 19 ku munsi w'Imana. Hazo hari indwi igira 9 n'indwi igira 10 muri ABS 2026. Nivuga ngo hazo hari inkino novuga ngo zimeze neza cyane. Tugire ko ku munsi wa gatandatu hazo hari kuva isaha 3, isaha 5 ndetse n'isaha 9. Hazo hari inkino zimeze neza ku munsi wa gatandatu. Ku gihe cy'isaha 3 ni umugwi wa Tigers uzoba uriko atana mitwe n'umugwi wa Remesha. Izo nkino zobera ngaha kuri Tanga Departement. Igihe cy'isaha 5 ni umugwi w'Urunani ndetse n'umugwi wa Jimkana. Igihe cy'isaha 9 ni umugwi wa Rezipo ndetse n'umugwi wa Dinamo. Urumva ko zizoba ari inkino zimeze neza cyane ku munsi wa gatandatu. Duhere kuri rukino rw'umugwi wa Tigers ndetse n'umugwi wa Remesha. Ni no migwi twamaze kuba tuvuga kenshi ko iri mu migwi iriko iragwanira ikibanza cya gatatu ndetse n'icya kane muri ABS muri no mwaka. Tigers Remesha ubwa mbere iranshije match zigera kuri 3, iri kuri defete 3 ziri consecutive, imaze kwarujitra muri no ABS 3 zikurikirana. Numva ko dynamisme iri muri Remesha nimeze neza no munsi, uravye abakinyi nabo nyine baza ko ibintu byashoboye kuba biafecta Tigers. Nanye yarashoboye kwanshina match zigera kuri 4, defete 4 zikurikirana, ariko bo weekend heze ku munsi w'Imana barashoboye kwarujitra victoire imwe batsinda umugwi wa Young Eagles. Ino migwi ibiri baje kuba bahura no vuga bose ntabwo bari mu bihe twari tubiteze ko sezo itara imbere yuko sezo itangura. No gusaza ko
barafise ukuntu nabo nyene hari utuntu ducumbagira haba muri Tigers haba muri Remesha two kwitega iki muri bino rukino kuko umusizi nibaza yuko ni ikintu gihambaye cyane kuri haba ku ruhande rwa Tigers haba ku ruhande rwa Remesha kuko ugegeje kurabona ko nivyo Remesha yaje kuba itangaza abantu kuko nta muntu ari yiteze yuko iza gutsindwa match zitatu zose zikurikirana yaje kuba nizo match za mbere yitangwa gutsindwa kuba izitsindwa nose novuga ko zikurikirana ku rundi ruhande mu gwa Tigers nako uko twiteze mu ntango twavuga yuko niwo mugwi novuga ko uno musi za kuba ufata ikibanza ca kane mu gihe ikibanza ca gatatu cyo twamaze kubona yuko umenga mu kibanza ca Remesha byaramaze kuba birangira ariko no musi nako siko vyifashe ino migwi yose igiye kuba ihura novuga yuko ifise target imwe zose nta nimwe iratanga confirmation mu Rwanda ikibanza ca gatatu canke ca kane rero neza ko ku ruhande rwa Remesha bafise akazi gakomeye cyane nivyo Tigers yaheruka gutsinda urukino mugabo ugiye kuraba yatsinze nije kwitsinda wa Young Eagles nako si wa mugwi twavuye ko uri kuri hatanira kuzokina playoff kuza mu migwi ine ya mbere biragoye cyane ku rundi ruhande Remesha yaje kuba novuga itsindwa yaje kwitsindwa n'umugwa Ken yaje kwitsindwa n'umugwa wa New Star yaje kwitsindwa n'umugwa urunani iyo migwi yose uko tuyivuze kiretse umugwa urunani ni ya migwi novuga ko nani kine ca kibanza ca kane uno musi kandi je kuba ihura n'umugwi uri kurondera ikibanza ca kane mugwo uwo mugwi kandi ni umugwi novuga ko uheruka no gukora amashangement ariho kandi waje no kuba witegura cyane novuga no Abel ahabwo neza ko akazi gakomeye cyane kari ku ruhande rwa Remesha kuko nkamubaza ko bagira defeat gira kane bikurikiranye neza ko umuntu yashobora no kuvuga yuko bari ko baratakaza amahirwe y'ikibanza ca kane ica gatatu coco neza ko biragoye cyane no musi kuza kwara mu kibanza ca gatatu biragoye cyane nivyo ntibirarangira ariko amahirwe bafise ni make cyane Tigers novuga ko niyo ifise amahirwe menshi kuza iyo yirafise nako kantu kuko turareba gutsinda match nivyo si match ikomeye cyane mugabo neza ko bo bari muri mudu nziza yo kuza kwa fronta umugwa Remesha ni tukiri kuri Remesha nyene tugwe kuri Remesha ni Remesha izoca yashina ku munsi w'Imana ikire no mugwa Dinamo nimba bavuga ngo warushe ntaruhuka niyaze ko wabongo ibyago byagiye n'ibyatsi mu inzira kabisa neza ko motivation ni cyane yo kuza kwa fronta Dinamo ni gutsinda mugwa Tigers kandi ikintu kitoroshe cyane sino nibwo turavuga kuri Dinamo nako Dinamo bo bari muri mudu nziza kuva batangura champion nivyo hari n'umuguru nani uriko urerekana performance nziza muganeza ko Dinamo yo kubwanje kuvyo mbonesha amaso iri hejuru y'umuguru nani naza ko kucuza ugahura n'umuguru nka Remesha kundwi heze yaje kwihura no muguru nani twarabonye baro yaje kwayerekana eske kugiye kuba ubura n'umuguru hejuru y'urunani ho bizogenda gute peut-être turashaka kwiteka ko bazo baronsa iyo ntsinzi ku munsi wa gatandatu kuri Tigers bigoye cyane mugabo kuza kwa fronta Dinamo nibaza ko ino kubwanje yoshobora kuba iravuga ko ni defeat Remesha novuga ngo uno musi izokina Tigers izokina Dinamo ku munsi w'Imana basurukiro w'ikirana batakinye no mugwa Rezipo umva ko kandi mu bisanzwe Rezipo na Remesha nizo zarazigwanira kino kibanza muri Brifo na Rezipo sinibaza ko iri mu equipe hagaze neza no munsi yovuga ngo ni mugabo turavye niveau Remesha ifise ntabwo wanabukeye urashobora kuzigiranya ko ni equipe zizo ziri kuri memi kuko nibukana match yagiye kuba isiba yari yatanguye mugabo nako ni equipe zari kuri memi niveau nta Remesha yerekanye superiority iyi canke iriya kuri contre Rezipo uno musaza ko ino fazari irashobora guhera itameze neza ku mugwa Remesha kuko ugiye kwakira Tigers Rezipo misi mike Dinamo Tigers deja mu ndwi imwe ngaho onye ro maximum bashobora gukora no gutsinda Tigers aho ni imba bazoba kandi naco ni kiragoye izo bari maximum aho kiragoye uno musi tuve kuri Tigers na Remesha ni mimi guri kuragwanira kino kibanza Kerne uno musi iramaze gufata ikibanza cayo ca kabiri ca gatatu imbere ya Dinamo ndetse n'Urunani Kerne muri weekend ku munsi wa gatandatu ifirukino goroshe izoza kuri kina yoyo n'umugwa Muzinga si Muzinga nibaza ko tumaze kubona sizimaze kugira nta match nimwe yashaka gutsinda ntitwo kwizera ko yoza gutsinda match yayo ya mbere contre Kerne umva ko Kerne niyaza gutsinda uno munsi ku munsi wa gatandatu iyi izotsindwa hagati ya Tigers na Remesha umva Kerne izobikira ekari kuntuze n'imini antuka izo birikira irasumba ikibazo cya gatatu izo birikira gishiramo amaguru neza deja hamwe yo izo no musinaza ko Kerne
turavye match basigaje barasigaje match ikomeye novuga imwe kubazokina n'umugwi bose sinibaza ko barakina Rezipo ariko ndazi ko basigaje match bazokina Jimkana azari ku munsi w'Imana ya saa 3 ndaza ko ari match zo ikomeye ku ruhande rwa Kera ndetse no ku ruhande rwa Jimkana sinibaza ko barakina n'umugwi Rezipo ariko nimba batakina n'umugwi Rezipo urumva ko baracasigaje match ndaza ko izi nkino zitatu zisigaye zishobora kuza guhindura kubaskira ibintu muri no course haba muri course cyane ku kibanza cya kabiri ndetse n'ikibanza cya gatatu ndetse dushaka dufate kuri zino nkino zibiri zitekanijwe muri no weekend ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ana ko deja hazo hariho uguhura hagati y'imigwi novuga isanzwe iri muri ivyo bibanza no munsi turafise Tigers na Remesha turafise Urunani na Jimkana niyo Jimkana nani ntirahebu iri hafi kuko nkuno munsi uje kuraba kuri classement Jimkana iri mu kibanza cya gatandatu kandi ifise ama victoire agera kuri ane inganya ama victoire n'indi migwi yose inganya ama victoire na Tigers inganya victoire na Aigle Noir inganya victoire na Remesha umva ko na Jimkana abwiri kuri bon Remesha nivyo turashaka kuyikuramo gato ko uko kuntu isanzwe ifise yo match ibiki yego zikomeye mugabo na match ibiki mugabo ugerageje match ibiki urumva ifise contre n'ubundi uwo ubazoza ko bagwanira bya bibande naza ko turashaka kubona kwanza impinduka muri no weekend muri zino nkino zibize zige kwa ziba ko nasero kwesha Remesha zigatakaza kuri Tigers amahirwe yo kuza gutsinda Dinamo aragoye cyane nibaza ko ari muri mwa nyamye n'ibitangaza bibaho muri sport sino azo ari make cyane nivuga ngo turashaka kubona deja impinduka ikomeye cyane muri no zino nkino zibizonye n'izihari muri no weekend hamwe Jimkana nubwo tarashikirwa rukino deja niro tuvayizo igiye kuba hagati y'umukoci nako turashaka kubona impinduka peut-être turashaka kubona hari ikintu kibaye mugabo nibaza ko impinduka kuri iyi classement izoboneka muri no weekend ku munsi wa gatandatu nyere ku munsi w'ejo hazaye urukino rwa Urunani ndetse na Jimkana ntibaza ngo ruzaye urukino rworoshe tagitse kabisa ruzaye urukino rukomeye kuko maze iminsi mbona umugwi wa Jimkana ubona ko hari impinduka nyinshi zabaye muri Jimkana umugwi watakaje abakinyi batari bake bagiye Melvin yaragiye muri Kera Menere mwizi no munsi nibaza ko ari mu bakinyi bariko bararanga ino faza mu ndwi heze yaje kubatsinda amanota agera kuri 50 mu nkino zibiri contre Tigers contre Remesha match ya Tigers yaje kubatsinda 22 points match ya Remesha atsinda 28 points niba ko ni 50 muri match zibiri nibaza ko avec imyaka mike afise nije si saison yo ya mbere muri Premier Division mugabo urumva ko imyaka afise ubona ko arafise potentiel arafise kazuza kera uno munsi rero uje kuraba Jimkana ingene iteguye umukoce mushasha ni ubona ko yarazanye envie muri equipe envie doganye niko novuga umva ni umukoce bo arazi ko umuntu akarira abakinyi biwe ugiye no kuri match wabona mugabo byarazanye ikintu muri Jimkana rero naza ko contre Urunani sinibaza ko hari umuntu yoba yibaza ko Urunani rufise match yoroshe Jimkana baza kwizogerageza gutakaza ku Urunani simvuze ngo izoshaka gutsinda Urunani mugabo sinibaza ko rero tuza gutsinda match facile nibaza ko Urunani uko rwateguye barakunda kuvuga ngo match zirasa ariko ntizingana match uko botegura match baje guhurana muzinga baje guhurana no mugwa Young Eagles nk'akarore cyangwa Aigle Noir siko baza ko bategura ino match baje kuba bahurana Jimkana ni naza ko ino match ni nko twari twiteze yuko Remesha hari abantu bari biteze yuko Remesha kuza kwa Urunani kandi ugiye kuraba mu ntango z'urukino hari bamwe bari bafite icyo cyizere nawe ufata premier mito yose umuntu yarizera yuko peut-être Remesha ashaka guhagarika Urunani then no kuri no match hari abantu no munsi naza ko barafite icyizere cyuko Jimkana ashaka kuza guhagarika Urunani ko nivyo Urunani no munsi ntaratsindwa urukino na rumwe mugabo turavye nabwo urwo Urunani two turavuga antuka je kubwanje sinza kuri kwanda rushira kuri nivo ya Dinamo kuza guhura n'umugwi nka Jimkana no munsi ufise n'umukoci nuva ko afise experience nini cyane muri no basketball y'u Burundi naza ko barashaka kuza niboza bijaja mugabo ndazi ko ino match ni match izobikomeye kurandi Urunani cyane gose urukino ruzorangiza indwi ku munsi wa gatandatu indwi igira 9 ni Dinamo ndetse na Rezipo Rezipo beruka no gutsindwa forfait match bari batsinze Kera match batsinda forfait babantu ngo n'igihano cyo kuriha amafaranga ngana n'ibihumbi 500 baje ko bakinisha umukinyi atari inscrit kuri list witwa Bosekiri naza ko Rezipo no nyene ihagaze neza no munsi ihagaze neza ko ugiye kuraba bamaze gukina match zigera
indwi bamaze gutsinda match zine baratsinzwe zitatu ariko barasigaje iyo match ya Dinamo bazokina ku munsi w'ejo nibaza ko barafise na match y'urunani bazokina ku munsi w'Imana barafise na match ya Remesha bazokina ko match aho ta umva ko Rezipo no munsi izo match zitatu deja kuronkamo victoire ni Imana ahubwo ubwo yuko Rezipo no munsi muri fazare kuyibona muri kuza kuganira n'abandi nibaza ko na top 6 top 4 tunayihoze top 6 kuza kuba tuyibonamo biragoye cyane ko ugiye kuraba izo match basigaje zose bo urunani dushaka tuyikuremo Dinamo tuyikuremo Remesha nayo nibaza ko nimba by'ukuri coach ashaka yuko azoza kwaronka big four muri uno mwaka muri saison regulier yose nibaza ko gutsinda umugwa Rezipo ni integerezo atezo kwaza gutsinda ino match rero nibaza ko Rezipo ifite akazi gakomeye cyane ifite match zikomeye cyane nibaza ko kuza kuba baharonka amanota kuri zino nkino biragoye cyane gose nibaza ko nizo nkino tekanijwe ku munsi wa gatandatu mva ko ku munsi wa gatandatu hazo hari match zikurikirana nibaza ko zimeze neza aba Tigers Remesha igihe cy'isaha zitatu yaba Urunani na Jimkana igihe cy'isaha 5 yaba Dinamo ndetse na Rezipo igihe cy'isaha 9 n'izindi zobandanya ku munsi w'Imana yaza ko wazoba hari urukino rwa Urunani ndetse na Rezipo kandi hakabaho n'urukino rwa Dinamo n'umugwi wa Remesha hakabaho n'urukino rwa Tigers n'umugwi wa Egrenwar izo ni nkino zizoze ko zirabera hano kuri Département des Sports ariko hariho n'izindi zizobera kuri Entente Sportive naza ko namakuru ariko aravugwa muri basketball azoba ari indwi igira 9 na 10 hazosigaye indwi imwe y'11 izoba kwigenekerezo rya 2025 aro tuzobona El Clasico hagati y'umugwi wa Dinamo ndetse n'umugwi w'Urunani muri urukino rwa mbere muri saison régulière ya AB azoba ari ku munsi w'Imana 25 naza ko azoba ari ku munsi w'Imana azoba ari ku munsi wa gatandatu kuko ejo azoba ari 18 25 iza azoba ari ku munsi wa gatandatu Urunani na Dinamo tumire amate gato ce tuva muri basketball twongera tuva no mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya nuko tuve mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya duhereza neza muri English Premier League hazoba ariko haraba indwi ya 33 niba ntibeshe umugwi Arsenal de Gunners uzoba watembereye kuri Etihad Stadium ni urukino nuvuga ngo twogwita nka finale ya English Premier League nta finale haba ariko umuntu ashaka gufata ko ni finale umuntu ashaka gufata ko n'urukino rushobora gutanga uburenganzira bwo kumenya ninde agiye gutahukana English Premier League 2025-2026 n'urukino ruzoza kubera kuri Etihad Stadium Arsenal yatembereye umugwi wa Manchester City nuvuga ngo Man City niyaza kuba itsinda umugwi wa Arsenal izoba isigaje amanota 3 yonyene ariko Arsenal izoba ikiri imbere urukino rwabo Arsenal niyaza igatsinda umugwi wa Manchester City izoba igiye imbere amanota agera ku 9 umugwi wa Man City mugabo ugifise urukino rumwe ariko turashobora gufata 6 nabi hazo basigaye inkino uno musi Arsenal isigaje inkino zitandatu Manchester City isigaje inkino indwi muri Premier League uremera ko ni finale ya Premier League ahubwo Arsenal isigaje star Man City standard uruvuze ngo uremera ko urukino ari finale ya English Premier League nibaza ko c'est sans doute ko ni finale ikomeye cyane hagati ya Mikel Arteta ndetse na Pep Guardiola ko begeje kurabona ko nico kintu cyonyine kizoza kwa gitandukanya gitanga itandukaniro rikomeye cyane hagati y'ino migwi ko ari ibiri nivyo umenga City iracafise match yo ikirarane kandi nazo ko Manchester City nimba ari ikintu zikumanaginga neza cyane ni kugira match ikirarane nganga benshi aravyibuka kuri Pep Guardiola na Jurgen Klopp wasanga Jurgen Klopp amuri imbere ebara umuntu akiyumvira ati ino Liverpool ashobora gutwara igikombe mugabo Pep Guardiola imisi yose yamafise match ikirarane ariko sinzi kwikimaze kuyibona kandi nimba ari ikintu cambere azi kumanaginga nizo match zibirarana rero naza ko no musi Mikel Arteta aheruka kuba muri Champions League akuye y'intsinzi abandanije muri semi final nubwo atagitsinda cyaje ko kiboneka muganaza ko uno musi amahirwe yonyine afise ntiyo yizera muri Champions League ayizera muri runo rukino hagati ya Manchester City ndetse n'umugwa Arsenal ni nazo ko Mikel Arteta amaze iminsi yidogera n'abafana ba Arsenal batari bakiyavuga ati ntivyumvikanye usubiye kwemera gushika muri iki gihe hasigaje ibintu zine zitanu zitandatu usubije Man City warahaye amahirwe Man City yuko yemeye gutsinda atsinze match zose kandi ubizi neza ko muri iki gihe
Manchester City ishise muri iki gihe izi yuko amahirwe arayaye imatch ndwi 8 yashaka kuzanshina idatsinda nani benshi baje kuba mwidoga ati gute washoboye kwemera ko Man City igera muri iki gihe igifise novuga ngo iyo opportunity yo gushaka twari ko eske Mikel Arteta ni gikiyo shobora novuga ngo kwitaho cyane canke gukosora cyane canke gushira ko inize cyane kuri ukino rw'umugwa Man City neza ko ari ugusamara yarasamaye uno munsi kugira ngo aze kuba atsinda umugwa Manchester City biragoye cyane ko Manchester City zoba iri muhiri wabo Etihad Stadium mbega ku rukino rwa mbere byaje kubigenda gute baje kuba bataka baranganije urukino rwa mbere Emirates Stadium nimba baje kunganya Emirates Stadium ufise amahirwe ngana gute yo kwanguze kuba utsinda umugwa Manchester City Etihad Stadium uzi yuko bariko bagwana nawe kugira ngo baze ko barazi yuko ni nka finale muri rusange barazi ko bagatakaza no rukino baza kuba batakaje amahirwe nka 80 cyangwa 70% ko twagikombe cha Premier League neza ko sinzi ahantu azokura ingufu zo kugangaza ko atsinda runo rukino muganeza ko bizomugora cyane kugangaza ko atsinda runo rukino amahirwe ashoboka ni kunganya Arsenal kandi amahirwe ashoboka kuri Arsenal ni kunganya na Manchester City kandi umva banganije bazoba bagifite advantage zo bikiri kuri Arsenal oya bon ego banganije amahirwe azoguma kuri Arsenal kuko izo nivyo no musi Arsenal ko iracari imbere mugabo naho Manchester mugabo babandanya bangaye mugabo Arsenal ntitakaza yandi manota na makeya mu zindi nkino zisigaye irashobora ko izotwara igikombe mugabo mu gihe banganije hama Arsenal igasubiza igakora indi igahura n'undi mugwi wari wose nemba ntituvuga ngo ni kuri Emirates Stadium ahantu ari hose baduza kuba basidira igikombe ca Premier League nibaza ko haheze iminsi mike sinzi ko ari indwi zibiri canke zitatu bahuye muri finale ya League Cup Man City hari imbere yuko baja muri trade nibaza ko hari muri fin mars nibaza ko ni nka 3 semaines ziheze ni Man City aje kubatsinda muri finale urukino ruvuga ngo defeat nkijya muri finale biratuma utakaza ikintu iriya defeat yari defeat ikomeye cyane kandi entièrement ishaka kuri Mikel Arteta twarabonye line up yaje kubakora twabonye ikose rya mbere yaje kubakora ni witwa David Raya kumushira kuhera yasubira abandi ngira ngo je no kwemeza yuko innocence Arsenal gatwara igikombe cyacu cyose nubwo ito twana kimwe umukinyi yaranze umwaka kubwiwanje ni David Raya kubwiwanje ni David Raya rero ucufata umukinyi ari karagufasha gutsinda izo nkino ucuza kumushira hanze uno munsi bon numva sio twokwitega ko kwaza gutsinda Manchester City ko nimba ameze neza defensive imeze nabi nibyo kuba bitanga umusaruro mwiza muganira ko narabe kwanza icabuze hagati mu kibuga ko nticaje kwa kibura muri kwa Kepa Arrizabalaga ho nyene bana ko Manchester City yari yadominye mu kibuga hose gushika n'indani mu gol rero narabe ice caje kwa kibura muri hagati mu kibuga aze kwa gisubiriza sino Manchester City ndazi ko izo ziri aggressive cyane muri ino match witeze iki kuri Arsenal no kuri Man City witeze iki kurukira muri rusange resultat finale cyane wowe ubikurabira ukuraba equipe zibiri nyene zimeze no munsi ukuraba ibihe zirimo ukuraba abakinyi ukuraba coach ukuraba ibintu byo ama facteur yose ashoboka witeze iki muri rukino umuriro kabisa neza ko azoba ari urukino ruri kurakinwa hagati mu kibuga hanze y'ikibuga ndetse no mu mamedia no hanze ya Europe ni urukino zo bari kuravugisha abantu benshi cyane ko no munsi naza ko ahubwo harashobora no kuba sinzi harashobora no kuba ibintu abantu benshi batazoba biteze ko nkamwe uno mugwa Arsenal baza kutsindira Manchester City imuhira abafana ba Arsenal naza ko azoba umunezero ukomeye cyane mugabo naza ko kubwanje hari ikintu twaje kuba tuvuga ngo uzotsinda ino match umukoci wundi azoja kumufelicita twatwe Premier League hari ikintu ndiko ndabona gutsinda kwa Arsenal Manchester City bizoyigora cyane muga nkamwe bizoba byanabaye naza ko Mikel Arteta acasohoka yiruka kumwe twaza kwa tubana Simeone acasohoka yiruka neza ko na Mikel Arteta acasohoka yiruka ngo ntaje no kuramukana na Pep Guardiola kuko neza ko hazoba ariyo izindi ngwana zimurindiriye muri zino nkino zindi asigaje twasigaje nkino zine zonyene ntawe uzi neza nimba zino nkino zine zose azoza kwa zirangira rero ikintu niteze muri no rukino ni ikunganya hagati ya Arsenal ndetse na Manchester City nuko nibaza ko zari urukino rurimo amatension menshi twaje kuba tubona Man City yatsinda Chelsea mu fara Man City yafashe agacupa ka Arsenal ibyo ni
nibaza ko n'abafana ba Arsenal hariya ba Arsenal nyine ikintu bateguye hamwe boza bagatsinda Man City kuri Etihad none basa akantu bashobora kuba bagira kugira ngo ndabaye impanuro ntihagire ikintu na kimwe bazokora ntihagire na reaction n'imwe bazokora reka atwerekeze ku mugabane wa Buraya tugine ku mugabane wa Buraya ko twerekeze mu gihugu ca Espagne imbere ko turangiza ikiganiro cacu akantu shaka tuvuga ko naka ibintu vyaje ko biba muri iyi ndwi FC Barcelona yasezerewe muri Champions League ku munsi wa kabiri isezererwa na Atletico Madrid aho Real Madrid ntihari bwakina Real Madrid yaje gukina ku munsi wa gatatu ku munsi wa kabiri abafana ba Real Madrid bararyohewe baratamba baratari ngo Barca irasezerewe ku munsi wa gatatu nibaza ko ari uwo munsi wa mbere Bayern Munich yakinyise abafana benshi ku isi yose cyane gose kabisa abafana ba Bayern abafana ba Barca yaje kuba isezererwa Real Madrid ikintu abantu benshi baje kwibaza eske gute Real Madrid imaze gusezererwa Barcelona wamengo byose biraheze ubu wamengo nta kintu na kimwe cabaye menga ntibigeze basezererwa umengo nta kintu menga bamaze no kubashika muri finale ubona gute naza ko ni ya rivality iri hagati ya Barca na Real urabona ko byukuri abafana ba Barca ku munsi wa gatatu bari baryohewe ariko ku munsi wa kabiri abafana ba Real Madrid bari baryohewe cyane ko nkuko wamenga bo bamaze ko batsinda umugwi wa Bayern kandi bari bazi ko bafite urukino rukomeye cyane bari bazi ko Real yamaze gutsindwa muhira Santiago bagiye Allianz Arena mugabo barazi ko Barca irasezerewe barumva baryohewe ntibabona yuko Bayern peut-être tuza ko batsinda rero ku munsi wa gatatu urabona ko Bayern ivyo burya Real yavuye mu nk'umugabo yaje kuba yerekana urukino rukomeye cyane kuri Allianz Arena nta muntu yarazi yuko byukuri Allianz Arena Real yoza kugira performance nk'iyi mugana ko abafana ba Barca byakweshe ngango bari nta muntu umwe yari yambaye jezi ya Barca bose bari bambaye jezi ya Bayern za Bayern jana naho ndarabira match nako match abafana ba Bayern nibo bari benshi cyane Porta mu Burundi naza ko abafana ba Bayern ni bake cyane mugabo nako nibo bari benshi cyane kuko nako ni rivalry ikomeye cyane hagati ya Barca ndetse na Real twego naje ko mbona no mu bakinyi byari biriyo mu bakinyi byari biriyo kuko page officielle ya Dean Huijsen uno mukino wa Real Madrid yaje kwandika just a fair match ya Barca iheze kuri page officielle ya Facebook yanditse ngo hey my brother Lamine Yamal where are you Lamine Yamal yamwishuye match ya Real iheze kuri ntuze kuri page ye nama publication usanga ariko Mike nka desa mu mwanya mutoya bon sanga abagenzi mugabo ni nk'ibi byari mu bakinyi byari mu bafana byari mu equipe gusa ikintu cyaje kwa gitangaza n'igi yaba Barca yaba Real ikintu cyose bahurije ko bose bibwe na arbitre okay Barca bari doze matches nibaza ko batanze n'ama penalty muri ntuze president yavuze ko baza gutanga ama penalty berekana arbitrage match ya Real umuarbitre waze kumumara ngo atanze John kuri kamazi uruje kuri April yari rude mvuga ngo ibintu bya arbitrage hano muri Spain ababitu ni borohe ndibuka sinzi ko nibaza ko ari muri match ya mbere witwa Diego Simeone ariko aravuga yuko bari baravuga ko ruje bari bahaye Pau Kubarsi atari amara avuga ati twebwe ibintu byo kwidogerwa na arbitre turabimenyereye dusanzwe kinira Madrid yarashatse kwishuramo nuko na Real Madrid nayo nyine uretse na Barca ko yishura ikunda kwidogera arbitre niyo Real Madrid zose zirakunda kwidogera arbitre rero nzazo ko ntitwiteze kuza kubona ingingo nka yindi yo muri CAF yuko match bazovuga ati Barca barakurenganije Real barakurenganije mu bandana en tout cas icabaye carabaye ari kugwana mu arbitre peut-être bashaka kumuhana mugabo nta yindi ngingo tutuza kwa tubona ihindura runo rukino nibaza ko kwidogera arbitre nivyari nabone usanga bakoze amahere aboneka mugabo ikiba cavuye mu rukino nico n'igihinduka yani uko nibaza ko Real Madrid ishobora ahubwo akantu dusa twarangiriza ko Barca yatashe mugera cyafise amahirwe muri La Liga Santander nakwira gangi bo barafise amahirwe yo kugira La Liga Santander Real Madrid no musese nyuma batandukanye tariki indwi Real Madrid abimenyesha ko biza bitanguye kwandika ati kubera Barca ashobora gutwara igikombe avayo ku Clasico bayikina bamaze ko bandika ati Real Madrid yaramaze kwemeza ko ata hedoneri bazoza ko bagirira no mu Barca Barcelona gacayibaza none naho batirirwa baravyemeza nta Real Madrid twatwiteze ko iza kugira hedoneri kuri Barca niraza ko bigoye cyane gusa Barca nayo ntitwitege yuko umenga byamaze kuba birangira
ni Barca tuzi yuko muri La Liga Santander na Real Madrid ari ubu imwe iraduga indi ikamanuka twamaze kuva zitangwa twarabonye Barca ijya hejuru hama Real ikaza hejuru ikayimanura Barca igasubira hejuru kwa kundi nyene rero no munsi naza ko ntibirarangira naza ko Hansi Flick atoshira agati mu gihe gusa en tout cas nafise amahirwe menshi cyane uno munsi twovuga yuko Barca nta gimbere y'amadutwara buri yaratwaye yaratsinze finale Real ya Super Coupe bon nivyo ijya Super Coupe muri sanzwe abari ya saison iheze mugabo bo buno munsi bashaka kutazoba trophyless sino Real Madrid trophyless naza ko iri munsi mu masezerano abiri akurikirana iheze ni isezo nuva ni sezo zibiri sezo blanche muri mezo blanche abo akazi ku entraîneur naza ko kari naza ko bo biko yavuga abantraîneur benshi yako bavuga Jose Mourinho yako bavuga Mauricio Pochettino Didier Deschamps Zidane muga Zidane naza ko Zidane naza ko yamaze kuja muri équipe de France nyuma Coupe du Monde umva ko Real Madrid ishobora kubona novuga ngo impinduka zitari nke mu mwaka uza w'inkino nibaza ko ikiganiro cy'uno munsi twigarukiza ndagushimira nanjye Chris Ndongozi ndashimiye ndetse n'abakora dukurikirana bose bagire aho babo nanje ndabashimiye mwebwe mwese bashoboye kudukurikirana ahatandukanye mugire aho mubahwe reka nshimire n'abadufashije kugira ngo amajwi ndetse n'amasanamu bishobore kwashikira aho muherereye naho butanga